uyu wa kane genekerezo rya 2022 uno mwaka turimo umugambwe CNDD-FDD waratunganije amasengesho mpuza madini yo gukengurukira Imana ku vyiza yabakoreye. Akaba ari amasengesho yatunganirijwe ku mugwa mukuru wa politike ku civugo kigira kiti indongozi nziza niyitanga akarorero kubijejwe. Ayo masengesho akaba yahereye ku nkuka ya misa yahererejwe muri paruwase yitiriwe Umweranda Francisco w'Asize iri mu Magarama. Akaba yitabwe n'indongozi nkuru zo mu gihugu uhereye ku mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, umutambukanyi waho zarongoye igihugu c'u Burundi Denise Nkurunziza n'abandi bubahwa. Mu nkuka ya misa yaherejwe na musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana, akaba yarakengurukiye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD kubona zaratunganije ayo masengesho. Ni ikimenyetso c'uko zizirikana igituma zashize Imana imbere zikayiha ikibanza ca mbere. Mu nyigisho yatanze Bonaventure Nahimana akaba yavuze ibisata bibiri nyamukuru arivyo bikwiye gushirwamwo inguvu kugira ngo Imana kazoza 2040 2060 ishikweko. Muri ivyo hakaba harimo igisata c'indero. Musenyeri Nahimana akavuga ko indero yatitutse mu mashure nayo ngo ibikoresho bimwe birasaza ntibisubirizwa, inyubakwa zidakwiye n'ibindi. Abana rero ngo batarose indero y'akanovera ngo bakaba batoshika kumbona kazoza kandi aribo iyo mbona kazoza iraba. Akaba yasavye indongozi z'igihugu gushira inguvu zidasanzwe muri ico gisata c'indero kugira ngo abana b'u Burundi baze baragwe igihugu giteye imbere kandi gitekanye. Nagira ngo rero nibutse ibisata bibiri mu buzima bw'igihugu cyacu twakwihatira gutunganya neza muri uyu mwaka turiko turigina kugira ngo dutsimbataze muri twebwe inyifato yo kubaka igihugu cyacu tugitegurira kazoza keza ku bana bacu bose. Ubwa mbere ni uko twokomeza indero y'urwaruka, nibwo bwiteza Uburundi buteye imbere kandi bukabwirizwa kugira uruhara mu kurondera iryo terambere. Ivyo navyo biva mu mbuto iterwa muri urwo rwaruka, ni ukuvuga indero ruronswa ko ari ibimuha inguvu nshasha, ko ari iy'akanovera, kandi bikubaka bikariha ubumenyi n'inyifato bimufasha gushika mu bigero kwiyumvako Uburundi n'Abarundi kandi rukaraza ishinga no kurondera neza n'iterambere rya bose. Ivyo navyo bisaba abigisha bakwiye kandi bitwararika indero y'aho bashinzwe, bigasaba inyubakwa n'ibikoresho bikwiye mu mashuri. Nawe bafata
umutekano. nayo mu gisata c'ubutungane Musenyeri Nahimana avuga ko ico gisata kuva kera cidogerwa na bose, akibaza nyamba ico gisata kizokwama cidogerwa n'abantu, gutyo akaba yasavye indongozi nk'uko icivugo zatoye ngo bivuga kuba akarorero na cane cane mu gutanga ubutungane, kuko kubwiye ngo ubutungane niryo soko ry'amahoro, ni naryo soko rero uryoshikana ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060. Nyuma mutaga amasengesho akaba yabandanirije ku kibuga Ingoma c'Igitega.